Kane mu rugendo rushasha utanguye uno munsi uyumva gute kubugiye guperformingira community y'abarundi bari hanze na cyane ko hari umwe mu baririmbyi yavuze ngo uburundi bubishatse community y'abarundi mu Budagi no mu Birigi boba nk'aba Nigeria mu Bwongereza tukutuza amastade kuvuga ugiye guperforminga ubwa mbere ku mugabane wa Burayi uyumva gute utaka dasanzwe kabisa ari kuzuba ko byose bishoboka ego LinoG uyu munsi umunsi udasanzwe aho tubona neza yuko waje wanambaye Kirikou kubera ikivyo nimwe ni mutayi wanje cyangwa mukuru wanje ko biri kose ni kumutera intege muri bwira cyane abantu benshi bari bamaze iminsi bifuza kino gihe ko kigera aho kubona umurimbyi LinoG aca ku mugabane wa Buraya guteramisha aba diaspora cyanye abarundi n'abandi banyamahanga baba muri bijya bihugu witeguye gute yiteguye ngiye gushikana isezerano ego abarundi bakwadugutera kano kanya bitega iki kuri LinoG ego reka twifurize urugendo bwiza nizereza ko abako batukurikirana ndetse n'abarundi bose bisanzwe n'abariko baraturaba ko bazoza ari benshi cyane itariki 3 ukwezi kwa kane muri bro nakwifuriza amahirwe bro asante sana barakuacha nakuacha kwa mara nyingine lino akabazo office byarabonetse yuko office indirimbo no muri rimwe Dramati mugiye guperforminga mu gihugu cy'ububirigi abantu bari mu Budagi yaba bazungu ko twarabonye abazungu bakora challenges z'indirimbo zanyu bitege performance y'indirimbo yanyu canke niratonga ego ze performance mumaze iminsi mu myimenyerezo mwarabonetse Amir yavuze ati kubatabizi canke kubatarabona performance zabajye bajama bitege impinduka bivanye n'amashusho bagiye barabona kuri YouTube yo hano bitege impinduka ku muziki bagiye kubaho no munsi mwebwe mu myimenyerezo nko mwabikoze abantu bitege iki kuri mwebwe energy nshasha bafite itandukanye niyo babonye niya bitege impinduka kubera ko tujyanye na Amir na Joel nibya mbere bibaye tujyanye n'aba producer urumva Akomeye cyane gukora live si ibintu bimenyerewe cyane twarabonye ko mugiye gukora semi live no kuvuga ngo energy yijwi ryanyu irakonta cyane confidence muri Lino imeze gute uwabaye uwa gatatu ni intambwe idasanzwe mu gihiganwa nkayisanganira award uwagutwaye agashimwe wahise umwambara wavuze ati ni muto wanje cyangwa ni mukuru wanje no mara awards uru rukundo ntigwigeze ruboneka cyane muri ko muragaragaza biboneka yuko muri ko muraba inspiration kuri bakuru banyu niyihe kintu nikiye kintu mwavumbuye kiri mwaruno rukundo cyangwa muri no support muri ko murereka bakuru bari babutse urukundo rukerewe kugira ngo tutamebege mechelewa tuongea vingine baadaye nikifika kwa natumia maimashi asante sana urugendo rwiza LinoG yes nukuunya LinoG Agiye urugendo agenda ni shusho rishasha muzanye nka wewe nko muhinyanyuzi usanzwe uri nararibonye bifise iyihe nyungu na cyane ko twari tumaze iminsi tubona Dramati akora semi live nko muririmbye mushasha ibintu abandi baririmbyi batigeze biyumvira gukora mwa runo rungano inyungu haba kwanza ikintu abantu bakoze bari hamwe cyo kimwe n'ikintu mwe nyine bikorana izo nguvu zaba ngahe mu kumushize hamwe zizana ikintu kinini cyane nkuko abantu bazoza kuturaba bazoyibona inguvu twashizemo nyinshi cyane tukaba tubona yuko hari ikintu kinini kizohinduka ego baramaze kuba batangura gushika Joel yamaze kwinjira twagize amahirwe yo kumubaza ariko turi kumwe no mu legend Amir Pro nkuko mubibona cyane Amir baba rigaze cyane umeze neza Amir muragiye gukora ibikorwa bidasanzwe mu gihugu cy'ububirigi ubyumva gute kuba ugiye kuba nka sound engineer mu gitaramo kidasanzwe ubona yuko ububirigi busigaye ari bumwe mu bihugu bifise community ndende y'abarundi iyo ni intambwe tugiye kuba kurabona kenshi twayibona abantu bazanye amasound engineer babo ngabo bikaba ari bibaye ku barundi batwaye mu sound engineer wabo hari yego atoma ko biri kubiraza ego mumaze iminsi mu myiteguro byarabonetse harimo Dramati LinoG nk'abaririmbyi bagiye guperforminga kajya kantu muri mwateguye cyangwa mwariko murakora nirihe shusho mugomba kuzana mu muziki Burundi cyatuyekane yuko turi hamwe twese byashoboka mugiye guperforminga live yego semi live tubona twaye kutagira imenyereza cyane twese dushira ingufu zacu hamwe ego ni abaririmbyi b'abarundi ntibahora baboneka mu bikorwa nk'ivyo bidasanzwe abona yuko ari bikorwa twara tubona nk'abadaju baje ukana yuko baza bafise ubuhinga bwabo kuri stage ukona ibintu byose bibanje guhinduka kugira ba performing ni shusho rishasha muzanye nka wewe nko muhinyanyuzi usanzwe uri nararibonye bifise iyihe nyungu na cyane ko twari tumaze iminsi tubona Dramati akora semi live nko muririmbye mushasha ibintu abandi baririmbyi batigeze biyumvira gukora mwa runo rungano
inyungu ihaba ni kwanza ikintu abantu bakoze bari hamwe sico kimwe n'ikintu mwe nyine ikorana. Izo nguvu zaba ngahe mu kumushize hamwe zizana ikintu kinini cyane. Nkuko abantu bazoza kuturaba bazoyibona inguvu twashizemo nyinshi cyane. Tukaba tubona yuko hari ikintu kinini kizohinduka. Yego itariki zitatu z'ukwezi kwa kane abarundi abanyarwanda abakunda umuziki wa East Africa bitegike ku gitaramo mugiye gutanga. Bana abarundi n'abanyarwanda gusa n'abazungu bose bazi. Yego urumva indirimbo harimo indimi nyinshi kandi indirimbo ntigira bwo kunegira indirimbo n'iz'abantu bose. Abantu bose bashoboye gushika bashike barabi twateguye. Yego uravye abarindi dufise no munsi ndavuga dore kuri dramati mujanye LinoG n'aba banyamuzi kandi bakiri bato wewe ubimaze mu myaka myinshi ubabona gute umuziki w'u Burundi abarundi batarabagirira ikizere ubasabiki? Kubona kwanza babizeye bakabahamagara nka dramati bamuhamagaye sikambere Agiye LinoG kana bakamwizera nuko abamaze kubona ko hari ikintu afise muri we. Tukaba tubaha n'ingufu kuko izo ngufu bafise bazibandanye barushizeho nibo kazoza kera. Wa muzigo benshi baguma bavuga ngo umuziki Burundi nta urashika ngo aba legend bamwe ngo bavuga ngo ivyo bakoze ngo ivyo batashitseko aba bakiri bato tubaremeke yaba utarashika nitwo tukiye. Urabona ko ari intambwe nini cyane kubona ashobora gufata abantu 4 5 6 bakagira bagenda bari hamwe ni intambwe nini cyane. Yego ugiye kujara no muhinyanyuzi mushasha akirimo tubona yuko akoze ibikorwa bidasanzwe mu myaka yiwe ni mwarashoboye kubonekamo ushiraho affiche canke flyer yerekana yuko mugomba gufasha abaririmbyi abari mu Budagi abayegereye muri Europe kugira ngo habeho session aba booking ni iri rindi shusho gamiri mugomba gutwara muri community y'abarundi bari hariya. Abantu benshi baba bari hariya babifuza igiya touch nyafrika batayironka rero akaba ariko kajyo bagiye ukaronka ko turi hariya uyo umuntu mukorana mutari kumwe cyo kimwe nukorana muri kumwe kakanovera abandi baronka turi kumwe no nakubakana nabo bakaronka into niyo idea y'itwe tugende nawe cyo kuronka kage kanovera. Urumwe mu baririmbyi bizewe cyane n'urunganwa rwa diaspora ugasanga uko baje ngaha bashikira kwa Amir ni nakahe kantu babwira kuko barakuzi barakomenyereye ariko kubatazi Joel araka bijya Joel afise Amir adafise ko bikose inamwe agezeko ntanwa tamuzi. Ivyo amaze gukora yabo hanze yabo ngaha barakubasa amaze kubyumva kumbe ikintu gihari nuko badushigikira twese y'abajuweri y'abajewe tugashinga uvuza hamwe kwa twerekana ku muziki w'u Burundi gezeko. Akabazo kanje kanyuma wari muri repetition n'abaririmbyi ababiteze bitegeka nkuko wababonye we muri no misi mwari mumaze imisi mu myemenyerezo bitegeze batarabona ivyo bamaze kubona ntibazoyibona. Yego ndagushimire cyane ndakwifuriza urugendo rwiza. Kane mu rugendo rushasha utanguye uno munsi uyumva gute kubugiye guperformingira community y'abarundi bari hanze cyane ko hari umwe mu baririmbyi yavuze ngo Uburundi bubishatse community y'abarundi mu Budagi no mu Birigi boba nk'aba Nigeria mu Bwongereza tukuzuza amastade kuvuga ugiye guperforminga ubwa mbere ku mugabane wa Burayi uyumva gute? Iteka idasanzwe kabisa ari kuzuza ko byose bishoboka. Yego LinoG uyu munsi umunsi udasanzwe aho tubona neza yuko waje wanambaye Kirikou kubera ikivyo umwe ni mutayi wanje cyangwa mukuru wanje ko biri kose ni kumutera intege muri bimwe cyane. Abantu benshi bari bamaze iminsi bifuza kino giye ko kigera aho kubona muri LinoG aja ku mugabane wa Buraya gutiramisha aba diaspora cyane abarundi n'abandi banyamahanga baba muri bijya bihugu witeguye gute? Yiteguye ngiye gushikana isezerano. Ego abarundi bakwa dukira karukanya bitegiki kuri LinoG reka twifuriza urugendo rwiza neza ko abako batukurikirana ndetse n'abarundi bose bisangiye n'abariko baturaba ko bazoza ari benshi cyane itariki 3 ukwezi kwa kane muri bro nakwifuriza amahirwe bro. Asante sana barakuacha kwa mara nyingine Lino akabazo
akabazo ufise vyarabonetse yuko ufise indirimbo no muri rimwe Dramati mugiye guperforminga mu gihugu cy'ububirigi abantu bari mu Budagi yaba abazungu ko twarabonye abazungu bakora challenges z'indirimbo zanyu bitege performance y'indirimbo yanyu canke ntiratungana ego ze performing mumaze iminsi mu myimenyerezo mwarabonetse Amir yavuze ati kubatabizi canke kubatarabona performance z'abajye bajama bitege impinduka bivanye n'amashusho bagiye barabona kuri YouTube yo hano bitege impinduka ku muziki bagiye kubaho no munsi mwebwe mu myimenyerezo nko mwabikoze abantu bitege iki kuri mwebwe energy nshasha bafite itandukanye niyo babonye niya bitege impinduka kubera ko tujanye na Amir na Joel nivyambere bibaye tujanye n'aba producer urumva Akomeye cyane gukora live si ibintu bimenyerewe cyane twarabonye ko mugiye gukora semi live no kuvuga ngo energy yijwi ryanyu irakonta cyane confidence muri Lino imeze gute uwabaye uwa gatatu ni intambwe idasanzwe mu bihiganwa nka Isanganiro Award uwagutwaye agashimwe wahise umwambara wavuze ati ni muto wanje cyangwa ni mukuru wanje no mara awards uru rukundo ntigwigeze ruboneka cyane muri ko muragaragaza biboneka yuko muri ko muraba inspiration kuri bakuru banyu niyihe kintu mwavumbuye kiri mwa runo rukundo cyangwa muri no support muri ko murereka bakuru bari babuze urukundo rukenewe kugira ngo mechelewa tuongea vingine baadaye nikifika kwa natumia maimashi asante sana urugendo rwiza LinoG